ati umuntu vraiment umuntu yandika ku ifoto yiwe rest in peace ivyo bavuga kwiki ivyo bintu nibibaho ngo byo kwisema byibiki ivyo nibibaho nka byo bindi baza bakubwira ati ngo azokuvuma ngo muvyeyi yo kuvuma sawa wewe Imana yarakwandikiye uti ntiwagira muri imyaka ugezemwo uzogura imuduga uzogura urupango ugire famille nziza ubeho mu buzima bwiza ivyo nivyo Imana yaguteguriye uwo muvyeyi wawe nawe araje ati ngo uzopfurimbwa urumva yuko uwo muvyeyi afise ububasha bwo guhindura ivyo Imana yaguteguriye bizoherera hanyene wewe kuri wimvira bizogenda ngo ivyo nirindi banga umuntu adashoboye gushoka amenya kuko nakubwira ikintu kimwe urazi ikintu kibabara haje umuntu ntababara iyi mibiri twambaye nibabara haje umuntu agukubise umubiri uba wambaye ni ubabara mepa esprit ni babara okay rero bisigura yuko umubiri urinze wambura none ya esprit bicaye genda gute izobabara gute umubiri wambuye umubiri wawutereye mu mubiriro ni ugira gute ni ubabara urakora vyumva none wewe wamaze kwambura umubiri bice bigenda gute ega bashaka pasteur nzogire gute hari ibintu dukeneye kuza dushira mu bwenge abantu Imana muri ko muradukurika tuze turashira ubwenge mu bintu Imana buduhaye tubikoresha bon harasho kuzobaho suite ntitubizi urakora vyumva harasho kuzobaho suite y'abantu bakoze ivyiza n'abantu bakoze ibibi n'iryo suite ni yabaho ninde azobona ivyo canke azobaho deliverance oya sindavyiba ndetse kibaje kwa deliver none wewe nk'umuntu hinge nk'umuntu yagiye akica abantu 3,000 nawe atanu umwe uri yica urumva ko muzohanwa kimwe fata ibintu vy'Imana n'ivy'Imana tubekera Imana bon reka tubere nk'abasozera murabeshwa Hello turabaramukije bakunzi ba Ashali TV nibaza ko mumeze neza aho muri hose mwaramutse canke mwiriwe bive naho muherereye kuri micro muri kumwe na Juliana cameraman turi kumwe ni Da Silva hama bon nibaza ko turi kumwe mubona ntaze kwidondora biza gusaba ndibaza Akes Don oya kwidondora ni ngombwa kuko hari abantu bashoka ariho bakibona ikiganiro bakaranze ko nta mumenywa na bose kamera wewe ahashaka abantu batakuzi bien sûr baza kora ikiganiro yego sawa ntaco nkamwe bwo mukurikiranwa n'abara bugasha okay ntaco rero abo bara badukurikirana bashaka kubidondora ni Akes Don bon Akes Don no musiro dufite amakuru menshi dushaka kuganira naho na Akes Don bon mu misi heze duheruka ko rubukwe akabukora n'umuntu yitwa ko ari nyina we yari gutwara bigenda gute nimba umusheri wawe mwahebanye wiyumvire gutwara nyina wo donc umusheri wawe oya ubuko ni buraba twabonye save the date ego umugabo ugiye kuba ndibaza bigenda gute none nk'umuntu nka wewe yari kubanye ko bike wawe byaje gute sindavyo isi n'umubumbe sivyo rero isi ari umubumbe bisigura yuko ugiye ino urumva uhura na novuga ati clôture wagaruka ino ugahura na clôture wagaruka ino ugahura na clôture umva uguma haje nyene hagati y'isi rero uri ugumye hagati y'isi ibiba vyose utegeza kuvyihanganira ko atabuhungiro bufise uhungiramwo rero bisigura yuko wewe uno munsi uri muri ibi ejo ntuzi ivyo uzoburimo urukura ego turavyumva nyene ko isari mu bumbe urashobora kugira na papa wawe ni ibintu simple papa wanje mvyara ikibazo kiri he oya ivyo nivyo baho hama bon tukiri ngaho nyene Akes Don bon birashikanye abantu bagacana namwe abakundana ibiki nibiki ariko nimba mwacanye muri mukundana vyakujemwe gutengira ngo yumvire kudiraga baramudirazeho nyina wiwe byagenze gute duhumushe turakwinginze oya umuco barawuzi gusa ico bomenya nuko abantu benshi bariko baradukurikirana canke abatari bwabibone bamenye yuko urukundo ntirugira parking urukundo ntirugira limite urukundo ntiruraba imyaka urukundo ntirugiriye rugiye gusa rujana n'umuyaga uruko babibona uno munsi nimba gwaje hagati ya jewe na wewe nta kundi dutegereza kuzakira uko nyene ivyo turavyumva nyine ko urukundo tagira parking ari ibintu biza mu muntu ari inyiyumvo sawa ariko bon nituratahura neza ukuntu basi tufate ko uri umumeki wanje hama tugacyanamwo kashije kudiraga mama wanje none ko kubera iki mama wanje mvyara none nimba namukunze ntamubwira ati nakunze yemeye sawa turakundana nagira ngo mwari kuraba kuntu mugira muyaga rujya mu mukobwa wiwe bon oya niyo mpamvu nakubwiye nti ibibaye byose tegezwa kuvyakira uko nyene Jeff umugenzi wanje yigeze kuvunika akagatoki cyangwa ariko ararira ndamubwira ati sha
urafise Imana ahubwo iyo uwundi kuba utavunitse no kuguru canke nguve urumva wari guca ushimira Imana rero urumva rero ibintu urashobora kubifatira urashobora gutegwa ikibazo n'ibintu bitoya orke hariho abandi bari mu bintu binini bisigura ikire kuri ivyo bisigura yuko kige cabaye umuntu ategerezwa gucakira uko nyene cabaye nyatashi nyene bavuga ko amasa akunda atabona neza ngira ngo rero uvuge yuko nigeze mbona neza kuntu ushaka kundi murangana mama wawe tukabona save the date umuntu ashobora basi kuba mama urazi imyaka ya mama wanje oya basi yari kuba nyoko imyaka yugi urayizi ariga imyaka y'umuntu uravye n'ifoto urayibona ariko urukundo ntiruraba imyaka nabivuze no mu ntango sawa bon ivyo twavyumvise ko wabitewe n'urukundo kandi rero vyakuje nkuko nyene abatari bwavyumvigira mwavyumvise urukundo ni emotion hama bon tugiye ku bindi navyo Akes Don muri imisi heze turamubona Akes Don ari mu isanduku bigenda gute umuntu akomeye nta wewe basi akiri muzima atarapfa yigera isanduku gasi isanduku ni ibiri mu ikiziga ni ikirero iga bon ushobora kuyita imale ushobora kuyita bon imale ziba ziri mu cuma ushobora kuyita akabati uko ugomba we niko ushobora kuyita cyangwa ukayita intebe bivanye n'ukuntu yize gute uyifashe wewe bivanye na valeur wewe uhakijya kiyo mugabo irinzi ijamwe ikiziga ica yitwa isanduku uriko yibora nkuko hariho mwebwe abakobwa muravyara mugata muri toilette ujya mwana mu buto muri toilette uvuga yuko imva yiwe yabaye imva abari mu toilette nyene bari toilette mugabo ijya toilette ntabwo ari imva me kubera iri mu ikiziga irimo umuntu yapfuye yatawe nk'umuntu yapfuye iciba imva yiwe ariko rero tutagiye kure urazi ku isanduku tumenyereye basi ijya wari urimo namba ari mari mbari iki tumenye bashiremo abantu bapfuye bigenda gutuma akiri muzima ngo ayishiremo kandi bayimushiremo ayishiremo none bajya bazikora bose abantu baba barapfuye rega baga ni kuzikora kugira ngo zije nk'ibiziga none s'abantu kuzikora no kuzijyamo biratandukanye oya barazijyamo nyene kubera ko bari ko barayikora arinjiramwo agatera imisumari no akagira ikarayinjiramwo c'est simple go donc vyakujemwe gutewe nka Akes ukiri tumenyereye ko kandi nabigusigurira ufite egiyo ndirimbo rest in peace ndayisohora hariho umuntu ari muri entertainment urumva nabonye aza anyandikira ibintu birebire wewe utegerezwa gupfa ukamengo niwe akomanda urupfu ambwiye ati ntaco ninatangura je gupfa wozoze ushirireko amashugwe ariko nanje nawe ni watangura nanje nzokuzanira amashugwe nagushyirireko uko babibona niho rero ijya ide yaciye imva avuga ati reka ngende ciwe ntori sandugu ndayigure hama we ni atangura gupfa ndamuzi ndavuga ati ntimuhangayike muze naramaze kuri hahandi sandugu baje muze bisigura ko yagutanga ari wazoyijamo ni wazoyijamo nimurinde muhangayika nimuze ahantu nayiguze ngiyi sandugu nimushiremwo hama tugende gufuba umuntu tumufubana iteka ndoko yajya nagomvye kumwereka yuko urupfu rutadodora rushiye gutangura kuri cyo cyane rugatangura kuriwe n'abantu bose bazobavuga ati nguzopfa nguragapfa none uzo kumara umuza munsi ninde ivyo birumvikanye kandi wagerageje kumusigura ko ashobora gutangura ariko rero tukiringaho kandi turazi ko wasoye indirimbo rest in peace bon imbere ko murasoye indirimbo haraba amakava kava ucubona kari song ariko ava yuko song yabisohoka twabonye foto apana kari kava rest in peace Akes Don none yari kutaje ko ari song nyene tumenye kari indirimbo nyene gusohora narinze kwanika ko ari song kubera ko nari maze igihe kirekire cyane ndabipiblia urako yabibona ndavyandika bisigura yuko ku bantu bakurikirana Akes Don ku mbuga zose zitandukanye babonye gusiga foto baciye bamenya yuko ari ya song igira isohoke ku bantu nyine batabitahura bigena aho numva ko wateye bazi kubaza ko bapfuye batabitahura nabo nuko batahuza kuko ari abantu batari update urumva mugabo agirinza je mu commentaire agasoma aca tahura ivyo ari byo erega niho vyugari swat nanditse ibintu haje indirimbo amaze gusohoka ni foto ya rest in peace ava yuko indirimbo isohoka ujya foto yasohotse indirimbo isohotse nje nayibonye imbere ko sohoye indirimbo oya wayibonye imbere yuko ubona indirimbo ego byoshoboka ko sana ntarazi indirimbo kare bon urazi kandi ko bon abantu bose cyakimvira ko uburi kuri uragira iki uburi kuri sema ati umuntu vraiment umuntu yandika ku ifoto y'uwo rest in peace ivyo bavuga kwiki
ivyo bintu ntibibaho ngo vyo kwisema vy'ibiki ivyo ntibibaho ni nka vya bindi baza bakubwira ati ngo azokuvuma ngo muvyeyi yo kuvuma sawa wewe Imana yarakwandikiye uti ntiwagira muri iyi myaka ugezemwo uzogura imuduga uzogura urupango ugire famille nziza ubeho mu buzima bwiza ivyo nivyo Imana yaguteguriye uwo muvyeyi wawe nawe araje ati ngo uzopfurimbwa urumva yuko uwo muvyeyi afise ububasha bwo guhindura ivyo Imana yaguteguriye ntibishoboka rero bisigura yuko ivyo ni ibintu bakoresha kera mu gushaka gukanga abantu ni nk'ibibazo bakubwira bati ngo ni wapfa ngo hariho umuriro ngo sinzi ngo ivyaha ngo muri uwo muriro ninde yawubonye ninde yaje arabwira abantu ati ngo ninde yaje arabwira abantu byeraye napfuye ndarokotse wa muriro ninde erega ivyo bizabaswa muri Bibiliya oya ivyo bya Bibiliya ntubizani twebwe Imana duhaye ubwenge sivyo Biblia ndiko n'abantu Imana duhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe ubwenge bw'iwacu ntitugombe kuja mu bya Bible mu vyiki aho nico kimwe nakujya ubuzanye ibintu by'amategeko y'igihugu bajya donc bajya abantu bajya ba police aba opeja baki arashoboye kuguhana wewe yisunziki yaje amategeko ariko ugiye muri logique ugasanga we ntako sufise kandi akaba bibona yuko uyu muntu ntako safise me kubera ko amategeko avuga ukuntu wivyamubaye ko nisanga nuko yebona yatakaje ibintu by'umuntu nk'akarorero agaca guhanisha amategeko mugabo na yuko atakosa urimo nico kimwe rero n'ivyo byo kuzana Bible dukoreshe ubwenge rero umuriro ntuwemera kubaho uzi ko gushika no munsi hari abantu bavuga ngo bazi yuko samandari yabayeho bazi ko n'ibisizi bimwe bibaho bazi ngo n'ibisizi bimwe ngo byarabayeho ngo bajya ngo sinzi ngo ba semibira bande bariho abantu bazi ko babayeho orike zige ni histoire twagiye turigishwa kugira dutahure ibintu bitandukanye rero ifo gutahura ati ikintu bariko bakimbwira kugira nige nimba batubwiye umuriro ni kugira ngo twebwe abantu none batakubwiye ko hari umuriro kurindiriye uzo no musi za kwifata gute uza kubona ko kubwirira umuntu kibi atakibazo usambana atakibazo kugira donc bijya bibi byose uza kubona ko ata problem ihari niyo mpamvu acaje politiki urumva no n'inyigisho y'umuriro ni politiki yatajya je ndabibona ko ari ama politiki nyene kubera ko none ndakubaza bon muri eglise mu nsengero mu masengero atandukanye baratubwira bati ngo ku munsi w'imperuka abantu ngo bazogira ngo igihe abantu bose bapfuye bagire gute bazuke nubwo amero vyumvishije oya nuko nyine bavyigisha yego nuko nyene okay abantu bazozuka nta mumwe wese agenda arashiga urubanza nk'umuntu ufite ubwenge ivyo urashaka kuvyemera ahubwo abantu bice bicanganye na bon tukiba turayaga ngaho nyene imba batubwira ko bamazozuka bagaciga urubanza none abana cyo bagumura afuwe ngo akoze nayo ngo rija mu muriro none azoba mu muriro azuke amasuri kandi mu muriro biri compliqué cyane biri compliqué uravyumva okay furero dutahure tubeho dutahure ibintu duti ibi bintu bariko babigira uko kugira batwigisha kugira ngo tumenye ukuntu dukeneye kwitwara niki mugabo nta kuri kurimwo ariko nibaza ko hariho suite y'abantu bakora ibintu bibi nibaza ko hari ndagusigurira ikintu kimwe umuntu ni esprit navyumva umuntu ni esprit mu kirundi ni gute imwemu umuka umuntu ni mpemu umuntu ntabwo ari ibi inye n'ama housing umuntu ni kirindani niko bayibona kijya kirindani ni mpemu ni esprit ni nka kujya bakubwira ati Imana ni esprit abamarayika n'ama esprit niko n'umuntu ameze telke shetani ni esprit niko n'umuntu ameze umuntu nawe nyene ni iki ni esprit uri kura vyumva rero bisigura yuko hajya umuntu iyapfuye bijya tuvuga duti umuntu arapfuye nahajya babuzamba bati umuntu wajya ntapfa wararinze ubaho ntuzigera upfa uri kura vyumva umuntu ntapfa umuntu nigera apfa zavyo bisigura iki niko nabigusigurira umuntu nigera apfa wararinze ubaho ntuzigera upfa bisigura yuko ikiba bimwe uzamva ati ngo ngwana ngwaye ngo yapfuye ngo kiziga ciwe urumva ikiziga ciwe ntabwo ari we ni kiziga ciwe kiri muri morgue urumva ntabwo ari we rero bisigura ko umuntu cyakora arambura umubiri urayibona umuntu arambura umubiri haje bagenda guhamba ubugiye guhamba iki umubiri niko bazumva mais esprit iguma kandi esprit irashaka kukwiyereka irashaka kwiyereka kukwiyereka ni bimwe uzamva ati ngo nabonye mama wanje kandi yarapfuye kera bona ko ndakubaza none kuvuze ko turatara nyine menga bimwe miliyoni biki ntizumvikana none nta suite y'ibintu abantu bakora ivyaha n'abantu bakora neza bizoherera hanyene wewe kuri wimvira nawe bizogenda ivyo nirindi banga umuntu adashobora gushoka amenya kuko nakubwira ikintu kimwe urazi ikintu kibabara
hajya umuntu ntababara iyi mibiri twambaye nibabara hajya umuntu agukubise umubiri uba wambaye ni ubabara mepa iga esprit ntibabara okay rero bisigura yuko umubiri urinze wambura none ya esprit bicaye igenda gute izobabara gute umubiri wawambuye umubiri wawutereye mu mubiri ni ugira gute ni ubabara urakora vyumva none wewe wamaze kwambura umubiri bice bigenda gute ega bashaka pasteur nzogire eglise yawe hari ibintu dukeneye kuza dushira mu bwenge abantu b'Imana muri ko muradukurika tuze turashira ubwenge mu bintu Imana buduhaye tubikoresha bon harasho kuzobaho suite ntitubizi urakora vyumva harasho kuzobaho suite y'abantu bakoze byiza n'abantu bakoze ibibi mbigyo suite ni yabaho ninde azobona ijuru canke hazobaho deliverance oya sindavyiba ndetse kibaje kwa deliver none wewe nk'umuntu hinge nk'umuntu yagiye akica abantu 300 nawe atanu umwe uriyica urumva ko muzohanwa kimwe fata ibintu vy'Imana n'ivy'Imana tubekeye Imana bon reka tubere nk'abasozera murabeshwa bon navuze ko nawe kugira ngo vyorohe uzogire eglise yiwawe ndazi boronka abagukurikira abagira ingatwoza abagira eglise bariho baranzigira kandi hari abagira eglise bigisha koko ariko arakwigisha ukumva yuko uwo muntu vraiment respect ukumva neza cyane uko akujuje mugabo hari abandi baza gutuburira abantu nyataje bohama Akes Don muri imisi heze twabonye umutama sinzi kari sokuru wawe bisa nk'ivyababaje kuba akubona wagize bon byagenze kujya kurasigurira abantu ko kurasigurira umuntu wawe yakubwiye by'urupfu rwawe uri mu isanduku bon ujya wagaragaza mutabuza gute ko batari kwisema ari wakurasigurira ibyo usigurira ko yari yakwifurije nabi muje ndumva ta commentaire notanga kuri ico ego yaragiye yaravuze kuri TV ni TV imwe naje nabibonye ko yaravuze umugaje ndumva yuko ata commentaire nabitangako basi nk'umuvyeyi wawe arabonye bijya bintu akaca gusaba umusiguri uje mugira urumva mama ni bikini ikintu kimwe je kwanza mama wanje amzara yarapfuye se gusundi mu mama yanditse urumva kana mama wanje papa wanje arahari papa arabibonye rero papa wanje n'umuntu wa mbere atahura ibintu cyane gose wone usho kumucenga ngo umutwari ari iby'amadini idini ngira ngo presque zose aramaze kuzisenga araziciye uko yavyo kandi yaziciyemo nk'umuntu ho hejuru apana bamwe bagenda kugusa gusenga yaheza gataha urumva yarabaye mu ba musulman igitari gito nane madina atandukanye rero n'umuntu ikintu arafise ukuntu agira gute agitahura rero niyo mpamvu nk'ibintu nk'ibyo sinimbaza no kuyobona bimbaza wowe nyine aravuga ati arabona nyine urimwo urakuze ivyo urimwo urabizi urumva nimba amanura sawa arashoye kumpanura mugabo nta ntege katigira iki uko babibona rero ni ibintu nk'ivyo tu je hari umuntu yigeze kuja papa wanje no mu bishop hari umuntu yigeze kumubwira ati ngo abana bawe ngo nabasani ngo bakumaririmba imiziki ngo mugihe yarakiri mu pasteur umugihe papa wabo ari mu pasteur naca mu mazi ati sawa papa wabo ni mu pasteur none abana banje na pasteur ambo kuke tubitaho ariko aravuga ko abana ba pasteur basanga arabasadisa ukuntu uyasuka vyeje n'umuntu atahura yuko umwe wese yateguriwe inzira yiwe si ngombwa yuko duca twese muri bijya bintu muri bujya buzima bwiwe okay reka ivyo tuvyihoze tuje gato ku muziki wawe twarakubonye mu show ya Merina na Belchris après rest in peace wawe twitege iki nka Akes Don kuba fans biwawe nawe kurikirana indirimbiraje tuzoba twambaye amajipo na Mr Champagne mwambaye amajipo ego twambaye amajipo n'amasuti peut-être sinzi urumva riraje abantu bayite ni indirimbo ni comedy ni indirimbo urumva ushoye kuvyumva nkuko abantu bumvise rest in peace batangura kubibaza ibintu birebire mugine bimanza gusohoka baragize gute barabitahuye rero niyo onye abantu nibavyumva uko onye bafata uko onye peut-être niyasohoka indirimbo bazogira gute bazoyitahura impamvu bimeze uko onye rero indirimbo iraje kandi nzo barindirimba ikazi twaramaze kwidikodinga tuko turategura vuba muri no misi 2-3 dukore shooting audio na video direct bon ntiturabimenya kuko nivyo nyana ndiko navuga ati tuko turategura vuba dukore shooting narirya musanze muzi ko Mr Champagne agiraje muri Australia je nifuza ko yogenda Mr Champagne muri Australia ntari gitangaje nifuza rero ko yogenda turamaze kugira gute turamaze gukora shooting reka tugushimire thank you so much nibaza ko n'ubundi munsi twakene uzotwitaho nujye byaratayigiye kamera byo kuvumbura hano usanga bata umuririmbyi na media biragenda rero sinibaza ko mwonshaka mukambura utibagiye ko arabagara
oya peut-être akaba yafatiyeyo hariho mu comedy muri iyo minsi iheze yaramaze iminsi agara ku bintu by'amamedia nta kiganiro agomba gukorana nige yarasubiye inyuma ubu rero yatanguye amabezi yatanguye amabezi yamaze kubona yuko ariko arakoroka umusa yiganiro ngo usaba management unkunda minushi ibiki byanse kubera ibyo bintu wagiye urakorera amamedia sivyo umustar na media birajana uko bavyumva rero gerageza abantu mwese umenye yuko media murakenerana. Merci beaucoup bakunzi bacu mwadukurikiranye turabashimiye cyane kuri micro mari kumwe na Juliana Nzeyimana hamwe na Akes Don. Bon abatarafyonda subscribe tuma tubibutsa kandi turazi ko ari umuntu sangaravye ikiganiro akibagira gufyonda vyibuke ufyonde hama andika muri commentaire uko wabibonye dukeze cyangwa duhanure turabishima byose turanabisoma tukabishura hama ciao ciao.